gira mwumvirize igikino iyo tuja. Iyo tuja ni igikino dutegurirwa na Agence de Communication baravuga ishikikiwe n'umugambi w'igihugu Payeje. Cyanditswe na Ezekiel Nitunga, gitunganywa na Claude Camarade, gikinwa n'umugwi Gacinkware. Iyo tuja. Tunyarukiye mazi. Igihe numva shonje sana. Tubashikama. Musi wa Vendredi urangora sana. Kubera dutaha tevye ariko nta cijo ni weekend. Kandi nta mumeshe dufise azoza kutwigisha. Ewa nzokuryamira iryo tiro. Tekana. Jewe dufise mapifye na Audrey. Ejo namwimere kunzo mujana kukayaga muri yakire. Nta murature. Ewa. Audrey akunda natirewe. Oya. Ashitseyo ntagomba gutaha. Ahubwo nibutse Audrey. Yari yambariye ngo tuze kumurindiye. Hari message ya Audrey afise. Ngaje. Iwaje. Tugende pole pole. Mabari yari inyuma ariko baraza baduhanzemo. Ubutuma Audrey wafiti. Ko atabungiriye mishure kandi uyu munsi twiriwe mu matari ko mamwe mu ngoma. Kubera misi wa France ntigezaza. Sha Audrey mishure arigira byinshi. Usanga yigize ngo ntiyomvugisha ngo arandenza. Aho usanga agomba kuntirika ya mate kubera Samedi atariho Yabihazi. Yakuzi bya Samedi. Twaratuye harashamanye. Yo. Samedi na kwidizeze. Ewa. Yo yataha bro. Aho nari mfise ubwo. Oya. Umwana w'abandi bahava baca bamwirukana. Oya shiri. Batimbuka taki. Ashikareka. Yewe. Be nkubu. Yego. Ari gushanda muraza. Ibaze nawe baramugukara. Ni danje. Oya. Isi yose nijo. Yamavyuka akambwira n'uburi rya geto yaje. Ine ndaramwo. Warako ntariko ndono. Wachi bimusigurira gute no? Si wawe arakwikeka sana wanza. Sana. Umunsi umwe yaringiye yumva parfimo utamucumba. Yo. Kandi avuga jewe. Atonisi. Yarampakije. Ashawa. Yasanze umvuye guherekeza Audrey. Ewana. Yarasakambuye icyumba cyose. Ngwahigiye umuntu. Muhungu. Yararavye hose aho yinyegeje. No musi y'igitanda. Araharaba. Mama we. Yose nawe yagufa. Nani? Yatari. Wachi bimusigurira gute none? Reka kwigira mu bono. Urabona ko jewe gangi no buri byo mpenda vyekwe. Nacenda mbwira ko hari umutipe yigana. Yaninga. We nawe ni sope. Ko ari we yari yayisize. Yayumvise ko niriwe ndiga. Atararyoherwa sana. Naho no wanamushavuje gute. Ishavurisha rihira. Shawe kiyoroshe. Mwaga ibona muturindiye kuva twibika inyuma yanyu ngo tubahamvye bika. Nanga abakobwa wapi kwiki. Twebye turahagara kugira ngo muduhamvye. None uri kuhema nk'uwejeje kwiruka marato. Reka sha. Wabonye gangi? Eko burofa none ganga kugize iki? Kwari kwishinatira ndazi ko muri kumwe ngo isi yose niwanye. Gangi kubimenya. Audrey ngo aragukeneye. Mupe ntunyimenyereze wana. Yakutwingira ko urazi wewe ko akazi kabari kwinywera saporo gusa. Audrey uwo muso muri kumwe ko atavuga. Reka ndamwegere ndamwira mukirize. Ndabona mwegumengo mumuwo. Ye uhirahira umwegere mupe turabababi. Ninde yakubwiye ko akeneye ko muramutsa. Wowe uri gisiga imitegeza wo guhonga. Data nigigwa inyuma. Kugana na gangi wawe jewe ndeki ndazi ko nkari. Ninde yakubwiye ko uyu munsi nje kuraba gangi? Audrey tugishukuri ndazi nuje kuraba kabisa. Rodri reka nawe kwigirisha. Ibagiye misha mpaye. Nari nkuzaniye Karire umugirisha wamuhigira. Karire n'umwana mwiza, twenga neza, simukanwa heza. Dufite ku matama ni woraba, sagatekeza. Rodri ntungayishira umustoni izuba bro. Gonga tani bro. Iwana tani. Kumbe nawe wakabari ndenze sana. Kumbe na wait unanizidi sana. Uwo mustoni nk'ubwo twemanye. Rodri tuza kwanza nda mu maso. Sawa. Reka kugira ubwoba. Twe turakuze. Nitukubuza kwiganirira na shiri wawe. Yehuyo. Rodi. Ntegereka kumuja kuwe. Yaje kugaha. Yaba jewe nakwereka uko watanga keya. Toka icyuzi cyo turakizi. Nimba ari keya yo kunywa saporo.
nta kindi ushoboye n'ukuri kw'Imana. jewe ninde yababwiye ko mfise ubwoba jewe rodi nyine abakobwa wapi kweli bitekane Ni sawa. merci sana kubona wemeye kuza Odeye kugira bikubwiye ndakeneye ko tuyaga Nta kibazo muganyarutsa umbwire kuko natevye muhira bava banshwanira. sawa reka tubareke muyage twebwe turagiye kari bayisha tuzosubire Sawa gusa uzokwibuke ejo unzanire yakaye. ego sha sinzovyibagira Oh, Rodi. Sawa tuzosubira jo man. oye po Rodi, ngira rero ico wampamagariye. kare kumengo none ugomba kwihuta cyane Ego sha, je muhira pere arakarasana. Ntubabonye abandi bantanze gushika. Canshika ntu. urumva kare Rodi, oya nawe vuga. kare maze iminsi nkuraba turi ku ishuri canke iyo duhuye ugiye kuvoma nturabona ko mpagarara nkakuraba jewe umutima wanje waragukunze kandi waragukunze uriteguye kugukunda kuzogukunda ubuzima bwacu bwose dusigaje kwinosa mbere no mwijuru urukundo rwacu ruzobandanya ndyamye ndakurota mbere mpora nakurazira ndifuza ko tuba abakunzi b'urukundo rwanje rwose kandi nawe umpe rwawe kandi nawe unkunde vya vrai chérie urabinyemereye Ariko abahungu kamana. None atanuko nanje ndavuga aho magaze wamaze kunyita shefu. umutima wanje numva utuje kubera turi kumwe numva umenga ndagafi kibereye mu mazi atekanye kiruhukiye None Rodi, nobyigwa niki? Ivyo mbwiye ko bivuye ku mutima. Abahungu mwese niko mumeze. Muguhena umukobwa muvuga utujambo turyoshe. mugikikara Muga nyene mumaze kurugwamwo umukobwa asigara ari yahararanga wenyene. Mwamukaravye. iyo shetani yateye abahungu bameze gutyo rerukana imizina rya roho mutagatifu Nzoba mbona. rero uremeye kare Rodi, uyu munsi ni wa mbere tuyazi. Reka umpa akanya ngende ndavyimvire neza. Nzoguhinyisha. none uzompinyisha uryari kare None Rendi ntuzoza kw'ishuri? ego nzoza Nzoguhinyisha Rendi ko ari ego canke oya. kare oya ntusubire kuyiyumvira ntuzi ko no mu bitabo vyeranda bitwigisha ngo inyishu yacu yame ari ego Hehe. Burya Rodi nawe wabayisoma Bibiliya. je ni umukristo ushaka Sawa rero tuzosubira Rendi ndaguhinyisha. merci chérie ugire umunsi mwiza bisous Mwah. bye bye Bye. Turakengurukiye nyakubahwa intumwa ya Mustanteri ku migambi myiza hejeje kudushikiriza komine yacu mahorerane yashize imbere yorangurirwa ku mitumba yacu muri ya mbonoka zoza y'Uburundi bwifashe mu mwaka wa 2020 hamwe n'Uburundi buteye imbere mu mwaka wa 2060. Rero n'umwanya w'ibibazo hariya ndabona Karorero arafite ikibazo bazakarorera. Murakoze nyakubahwa kumpa ijambo jewe ikibazo canje ni iki muhejeje kutubwira ko ibi bikorwa by'iterambere rusangi komine yacu yashize imbere byisungwa imbonoka zoza y'igihugu cacu none iryo terambere mwatubwiye ngo riva ku mwene gihugu kandi rikamugarukako byogenda gute ngo rimugarukeko kandi ryamaze kumuvako twebwe abene igihugu bato biratugora gutahura mu mbabarira murakoze Urakoze kw'ico kibazo bajije iterambere tuvuga riva ku mwene gihugu hama rikamugarukako ni kuvuga ku mwene gihugu ari wategerezwa gukora kugira igihugu gitera imbere hama nawe akagaruka akaba ari wavyaza umusaruro iterambere ryavuye mu kwitanga kwiwe none ndababaze twubatse amavuriro amashure n'ibindi ivyo byose ntibiza korohereza umwene gihugu nyene ego mbega ayo mabarabara leta yubaka ikoresheje ayo makori n'amatagisi twatanze acamwo bande ni twebwe nyakuba wiryo rero ryaterambere riva ku mwene gihugu hama rikamugarukako tuvuga ndabona nkoroka yadugije urutoki arafite ikibazo azankoroka Murakoze kumpa ijambo nyakubahwa je ikibazo mfise sikindi ubuherutse umukuru w'umutumba wacu yaturaritse ngo ze gutarura ikiraro iduhuza n'undi mutumba cyo kuruzi kaguruga caduciye intege nuko twaje kwitarura tugataha uko atani icupa na rimwe umutwara duhaye kandi tuzi yuko umukozi abegwa n'impembo iyo twigumira mu bigo byacu bya misi yose nitwe kurigwa inyota nukuri ikibazo canje nico mukinshikana imbere murakoze tekane twumvikane yemwe nimutekane twumvikane
ikibazo cyose kibajijwe kiba ari ciza ko kiza giserura kari ku mutima kandi bavuga ngo ibwirwa benshi bikumva bene vyo rero wewe ubajije ico kibazo reka nkumenyeshe ko ubu turi mu nzira nshasha y'amajambere twebwe nyene twirondereye ico kiraro mwataruye kizofasha abandi twebwe nyakuba amashure amavuriro amabarabara bikorwa mu bikorwa rusange biza gufasha abandi ni musanteri canke ni buramatari oya ni twebwe kweri ntabe rero wewe ubajije ico kibazo umenye ko utari umucangero mu gihugu cawe umenye ko ibikorwa by'iterambere rusange mukora ari wewe buri kurikorera impembo biguha nuko abana bawe baronka aho biga ugwaje ukaronka aho wivuye ngira mwatahuye inka ziri hano ziratakanga yemwe ndabira ntuze wicarire nashize yejo ukuntu hasigaye hameze iyi mfizi yoyo menga ntigera iryama no mwijoro reka mpave njya guca ikindi cyarire ndazisasire ariko reka mbanze ngabuririza inkoko n'izi ngurube nazone ndazi zirashonje uraduhabo ngaha twahaye abandi namahoro ko mutuzindukiye ni impore n'ukuri bashe niho bavuga ngo urugo rw'umukunzi uruca inyuma rukaguha ibinoko urya narinciye ngaho kw'irembo sinorengana ntaciye kuramutsa umuryango wa mwene wacu none abandi barakomeye baraho kiretse ko nasize Devota agiye kuvomera imboga ku mwonga karire wewe urazi ko ari umunyeshuri uba ari kw'ishuri bari hehe wewe ko adakoma maraho munsi y'urugo ariko aratarika ibitoke mwarimu mukeneye ngo ndamuhamagare yego cane arico nagomba tuvuga papa mutoni ko atanyitaba ngira ntaraheza gutarika yewe papa mutoni sabwe hayaba barondera ndaje navya bitoki nari mpejeje kubitarika mubwira ndindire mama we evya bikabisigaye bingana gutya niho ubwo rufizi ingene ari ubukombe uri ingurube impene inkoko imbata yose murafise eka niwe wavuze ngo ibintu bijaho ibindi biri ariko jeho ntunze n'agakoko buca kagwaye uruhunyika oya hari menshi ntagucika intege erega byose biva mu bikorwa aho ubona na twebwe burya twahereye ku nkwavu zibiri ariko ndabiri ukuntu urugo rusigaye rwuzuye ibitungo erega n'ubundi baca umugani mu kirundi ngo gato karakura yewega hari menshi ego meni jewe basha iranyuma nshanza ngaha kwe karibu nukuri ugira hari inzara yo kwica nk'ivise ubwo ncumbisha kumwe ahubwo naje nari namye niyumvira ko noza kukuraba nterabura nyitanze papa mutoni bayi rero jewe nsimbe hariyo ko guca ikindi cyari mbona ico nashize yejo gisigara rusogoro segarwaganiriza uwo mushitsi ariko naje sintebo hari gihe nosanga kiri ngaha ego genda urya naje sinteba nari ndahaciye ngo mbe ndabaramutse usanga nagiye ego me n'agasaga ariko uze kuturamukiriza abandi ego burabashikira ni impore rero ujyana namye niyumvira kuza kukuraba ndakwizaniye mba rero simbe nkaba mutera w'imfizi nime narinje ngo ngurane kandi amahera kugira azo yaguherera imwe na yayandi nari nkeneye 50 kandi birihuta urya hari akabazo twagomba gukura mu nzira muhira hari menshi mwene data burya hajya navuga ko nahava nza kukuraba nagomba nyene nze kukubaza ya mahera nakugurana umbwira ngo uzoyampa inyuma y'indwi imwe none raba amezi abaye 3 none uje ngo nguha yandi naya mbere byaranze kuya mbega 50 byiyongera ku bindi 100 naguhaye wowe ubona wo yampa uyakuye he ko mbona atani ico ufise wikorako guhera rimwe mwene da erega najya ya mbere mba narayaguhaye nuko ivyaciye bincira burya amahera ahigwa n'ayandi 50 nje kukugurana niyo azotuma ndonka amahera menshi maze ngusubize ibyawe byose aya noneho nta mahera ubu mfise n'utwo nari nsigaranye natuguze ubwatsi by'ibitungwe ejo ariko hari menshi naho nari kuyagira ntayo naguha n'ukuri kuko ndabona ko bitameze neza mu muryango iwawe ahantu numvise ngo nakagahene kamwe mwari mufise ngo jo mwagahaye
mukire ko ariko mwari musigaranye none mukaba mugashoye ku mbugita bizogenda gute none ugira mugire ko amahera mwagurishije ejo mwaraye muyamaze ariko gakarorero uranyimye amahera aya nawe no hari menshi raba wisubire ko mwe n'umugore wawe mureke kurira amatama yose mwibuke gutegeraniriza kazoza kuko inda yoyo wibwira ibyo wayirarije ntiwibwira ibyo wayihaye nta upfa bimaze muvukanye hari menshi aha rero gakarorero urarahiye urareba kandi mahera nukuri ntayo ndaguha urakenyeye wisamburire ko nk'impene hama utujaniranya n'utwanje ishwida udufaranga ndaturonka mvunitse jewe ntayo kugaburira abantu mfise sha aurase gufasha mwene wanyu mwose rimwe uri mu rugo guzuye itunganiye ubwo gakarorero ibi byose ufise wishimako uribuka ko byavuye mu bisigi twasigaranye n'umubyeyi wacu bimaze ese ingene yakunda kuduha impanuro ngo tuzokwamana ubumwe none rawe utewe n'amanyama n'amatungo none usigaye unsuzugura kandi ndi mukuru wawe narakuboneye izuba ibyo bikobe byo wishimako umenye ko ari iby'isi aha nibwo usanga byose byapfuye maze tugasigara tungana kandi ingene biguteye amanya ariko gahani menshi mwene data uhebe umpore umwete wanje ibyo bisigi bya data umbwira ugira ntitwagabuye hagati twe nawe hari uwazimvye uwundi none wewe ko byose waciye ucisha ku wepfo ukarira amatama yose utibuka kazoza kawe ugira ubimpore kwe kombora wisubire ko ahandi ho ingorane n'ubu uracazigitse reka kunyuzuriza umutwe nawe majambo yawe atagira ikimatsi buryo wavuze ngo umukene ntawe utamukengera ntiyabeshe aho nyene we karoye umwana nahetse nkasinziriza nkoza eka nkamubera umuvyeyi niho usigaye unyifatira ukambwira ibyo wishakiye mama wishimirije amatungo ndusha yewe wibuke ko ari ivy'isi ivyo vyo ntuzobijana ikuzimu urabona ariko hari menshi burya naguhanura ntitwashwana ntaco basi sigara muguzuye mama jewe umurushwa reka nigira ariko ikidahura n'imisozi haraho nawe uzonkenera nanje nkagusubiriza mu ndumane weshema ngo uratunze beraga kutwa n'inkuba itwagwe naguha rwa bigata maze nawe usigara wifumbereje wumva uko bukene buzana sigara ndigire ngwaho muhejeje kumviriza igikino iyo tuja ushaka kugira icyo ashikirije cyangwa agomba kutunganira yotwandikira kuri 79 48 21 30 kushaka kuja muri groupe WhatsApp yoca kuri izo nimero nyene akandika ijambo iyo tuja wafasha amajwi Lili Christo Beat Machine. turabashimiye naho ubutaha iyo tuja